Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, bari hirya no hino ku mugabane w'Abanyaburaya, umugabane wa Aziya, abari ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye, mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu bumanuko abari ngaho mu burengero muri Congo, mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano, aho rero ngo kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaja ku butegetsi imyaka 4 irarumanye, abantu 2336 nibo bagandaguwe, muri bo 500 barishwe bunyamaswa, abandi 2483 barahagaritswe bitarekuriwe n'amategeko, abandi 183 nabo barabuzwe irengero. Muri abo bantu 2136 ni bagandaguwe, aho rero bivugwa ko abantu 1300 baciye batorwa ibiziga nk'uko biriko biragenda bivugwa, abandi barishwe bunyamaswa nk'uko biriko bivugwa, abantu 56 bishwe bunyamaswa nk'uko bigenda bishikirizwa n'umuhari iteka uharanira agateka ka zina muntu. Rero bakaba bavuga ko ivyo ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burabandanya bukora ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, biboneka ko ngo ibisata hafi ya vyose vyasubiye inyuma, haba no mu mutekano ugereranyije no ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, naho abantu bagandagurwa, ariko ngo kuri kino gihe vyasubiye gufata umurindi nk'uko vyari bimeze kuri iyo ntwaro. Umuhisi Petero Nkurunziza agiheza kuva ku ubutegetsi bufashwe na Evariste Ndayishimiye, yari yagerageje kugira ico akoze kugira ngo agabanye ubwo bubisha bwariko burabandanya bukorwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ariko gushika mangaya ngo vyasubiye kuba nabi cane, vyasubiye irudubi, vyasubiye gufata umurindi munini cane bitahoraho, aho abantu benshi bariko baranyuruzwa, abandi bakagandagurwa. 500, abantu 500 muri abo twavuze bose bahagaritswe, barafashwe, barakubaguwe, barakorewe amabi afatiye ku gitsina. Ivyo vyose rero bikaba vyagirizwa umugwi w'imbonerakure n'izindi nzego z'ubutegetsi harimwo abo mw'iperereza n'igipolisi. Kuri ubu ngubu rero umuhari Rigiteka ukaba usaba umukuru w'igihugu c'Uburundi kwikebuka, agasubira kuraba ingingo afata kugira ngo akingire abenegihugu kuko nibo yaje gutegeka. Aravuga ko rero imihari itavuga kumwe n'ubutegetsi
cyane cyane umuhari CNL waraburagijwe cane, naho kandi imihari nka Sahwanya-Frodebu nayo muri kino gihe iriko iraburagizwa, ari nako hahagarikwa abanywanyi b'iyi migambwe, benshi bagiye bicwa abandi bakaburwa irengero, ni abakomoka mu mugambwe CNL n'iyindi migambwe itavuga kumwe n'ubutegetsi. Nayo rero dusubiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, umumenyeshamakuru Bob Rugurika akaba umumenyeshamakuru akaba n'umuyobozi w'ikimenyeshamakuru RPA Radio Publique Africaine, kuri ubu ngubu yaraye atewe iteka ni kaminuza nkuru yo mu gisagara ca Namuru mu gihugu c'Ububirigi, yaraye agenewe agashimwe ko guhabwa impamyabushobozi Dr Doris canke Honorable, aho rero yagenwe ko azohabwa iyo mpamyabushobozi yo ku rwego rwa dogtora, aho rero azoyihabwa kw'igenekerezo rya 30 Nyakanga uyu mwaka w'2024. Bob Rugurika aravuga ko ako gashimwe yaronkejwe gatuye abarundi isinzi bagojwe n'ubutegetsi bubi, intwaro mbi ya CNDD-FDD. Avuga ko kandi agatuye umuryango w'abamenyeshamakuru bose bo ngaha mu gihugu c'Uburundi baharanira agateka ka zina muntu, baharanira ko mu Burundi hoboneka intwaro nziza ikimura intwaro mbi. Bob Rugurika avuga ko ineza umuntu ayigira akayisanga imbere, iyo ukora ineza hari abayibona nk'inabi, ariko hari n'abandi baba bayibona ko uriko urakora neza. Akaba avuga ko rero iyo kaminuza ya Namuru yamugenye ko agomba guhabwa iyo mpamyabumenyi, bivanye n'uko Bob Rugurika ariko arakora neza, agaharanira agateka ka zina muntu, agaharanira umwuga wo kumenyesha amakuru kandi abigize neza. Ni mu gihe kandi iyi kaminuza siyo ya mbere imugeneye agashimwe, karagira aka kabiri inyuma yako yaronkejwe na CNN, ikimenyeshamakuru co muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, bamuronkeje mu mwaka w'2016 inyuma y'uko yari ariko aritwara akora umwuga we neza kandi afasha abenegihugu b'u Burundi kugera ku masoko y'amakuru. Kuri ubu ngubu uyu Bob Rugurika yashikirije ijambo rikomeye cane, aho yavuze ko afise umunezero ntangere, ariko arabandanya akomeza abagorewe mu butegetsi bw'u Burundi, cane cane Sandra Muhoza, aho yavuze ko rero akomeje cane umumenyeshamakuru Sandra Muhoza apfungiwe mw'ibohero, ko ivyo bitagomba kumuca intege. Yamubwiye ko nawe yapfungiwe mw'ibohero ry'i Muramvya, aho bendaga no kumugandagura, aho baje bakamushikanuza mw'ibohero bamujanye mu kibanza baja kumugandaguriramwo ari nijoro, ariko Imana ikaba yarakinze ukuboko. Akomeza cane umumenyeshamakuru Sandra Muhoza ko ariko arazira umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Yasubiye kandi gutera akamo abantu, abagabo, abamama bafise umutima bo mu mugambwe CNDD-FDD ko botabariza Dr Christophe Sahabo. Yari yazanye umugambi mwiza wo kuvura abarundi, none kandi ngo arafise abarundi benshi yavuye, arafise abantu benshi muri CNDD-FDD yavuriye abana, yavuriye abagore, abavurira abagabo. Uyu Dr Christophe Sahabo aramusabira ko abo bose bo mu mugambwe CNDD-FDD bagifise umutima runtu, umutima w'abagabo,
w'abamama, abapfasoni ko bosabira Dogiteri Christophe Sahabo agahabwa uburenganzira, ngo yarashikanujwe mu bitaro vya Rwakarede bikozwe n'abapolisi bamukuramwo amaserumu arwaye ari ku musego, baramushikanuza izo serumu bazikuramo. Ivyo rero vyose biriko biragenda bimushikira, agasaba abantu bagifise umutima runtu, umutima w'abagabo, umutima w'abamama n'abapfasoni n'abashingantahe mu mugambwe CNDD-FDD ngo arabizi ko barimwo. Abo Dogiteri yavuriye abana, abo yavyarije abagore, abana yavyaje mu bamama, muhaguruke mufashe uyu muganga avugwe nk'uko nawe yabagiriye neza, yabazaniye umugambi wo kubavura ngaha mu gihugu c'Uburundi, ariko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bufise intwaro mbi buraca bwaraye bumukoreye igikorwa c'ubunyamaswa ngaho mu bitaro vya Rwakarede, baca baramushikanuza bamujana mw'ibohero rya Ruyigi. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda s'abone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka n'agahwane.